udutera inkuru ko tangurungira ntangurungira kabisa oya reka nta mugabo buri inkuru ntangurungira kweli arewa je nagutera inkuru akabisa udutera inkuru gatoye oya wenda zikuzifise ati ndabona mumeze neza kabisa manager ariya uyu ntakivugwa mu izina manager tumuramutse yamaze kwiyumva manager wacu yubahwe nawe kabisa hano hari umwigeme nimba yitwa Ronora ora Perere iriho ngo gute samazina ne ngo gute Honora biho uyu muntu nteye ubwoba ugarafise imyaka 20 amazina ne abandi bitwa Nsavyimana Genevieve none wewe muyi wawe habura kugira kwira habura ngahe sorry tewe navutse kera nsaba ndakubwira ibintu by'igihumbi amajana 888 itimbe lofu wariho urazana ibintu byawe ufite ikibazo gikomeye cyane ufite ikibazo kabisa umuntu w'amazina ane oya sade serious ashaka kwitwa ijya pawe ijya mawe ijya sekuriza n'ijya nakuru sade pano ngene mu muryango yavungo yavutse ametse haye so witwa gute yitwa papa oya ndavuga Clovis so wawe Clovis asa no kuba kwa ngo so wawe nyene ndi impleshije ngo ngo so wawe uriya uvuga so wawe uyo uyu cyo nzi Clovis yonyene hamwe na so wawe yansi gipantaro afise igipantaro akaratambuka mu ibarabara diaspora do iriya ndirimbo 50 Cent urayizi yo urayizi aya nayo nzi oya ndayizi ntoyizana oya so wawe ntabavyumva ari yarabanza gakora akantu gatoya oya so wabanza aca kupa akantu gatoya gusa citwa so none ntabari karumviriza amakuru y'inkino iriya ndirimbo urayizi none ndayizi oya nayo nzi ivuga gute ivuga uko nyine waruvuze ivuga oya reka none sovuze ngo you indirimbo nazidi oya ndayizi bro nayo nzi ndayizi manager wacu ngo turi kumwe kabisa ese nabikubwiye mane muheza gire cyane ihangane cyane so wabanza kupeye amajwi gatwara kuri YouTube ni segonda gusa nta muziki tuvuze in the club siko yitwa Reirenza musori so twagarutse ni bo rero ko nakubwira ni Clovis je turakunda gura keshi abatambuka umengo muri ekutera afise mwako karirimbo yo ari dunda ngira ngo ni ya baro ya Lamine Yamara akunda guconga okay inkuru wayibuze ayo nayo kabisa se kubesha nta nkuru ngira urisiri kaje ngutera inkuru urabe ntimbabazi uyintere ku munsi w'ejo twaganira ku kintu kijanye no kwihangana cyo kimwe no kwizera uramaze kubona yuko mu kibano ushobora kuba kumwe n'abantu banyotewe bashonje iyo tuvuze kunyoterwa gusonza ntabwo ari biraya ndetse n'ibiharaki gusa donc abantu banyotewe iterambere abantu banyotewe agakiza abantu banyotewe gukorerwa ineza abantu banyotewe urukundo mu buzima bwa misi yose abo bantu babwirizwa kuba abantu banyotewe kuzobona umuntu amamagara mama abantu banyotewe kuzobona umuntu donc amutwengera abantu banyotewe kuzobona nabo bishiki wabo akabamwo umuntu novuga ngo atera imbere akaza kibuka biwabo akabakiza ingwara akaba ivyo gufungura abantu banyotewe akazi donc
mu buzima ivyo bintu ni ibintu duhura navyo kwama uri ahantu muri ako gace kumbure wowe utanyotewe ariko abandi bakaba banyotewe ariko kwinosi nta numwe atanyotewe uri kuvyumva kwinosi nta numwe atanyotewe ndavuga muri rusange rero uretse ko tugira inyota y'ibitandukanye nico nyene ndiko ndavuga muga twese turanyotewe ariko uko biri kose uba wanyotewe nico kintu duhuriye kwinosi twese tugira inyota uri kunyumva rero mu buzima nasanze bwa misi yose hariho n'igihe amahirwe aza ukayabura kandi wari wayabonye ivyo navyo bibabaza kurusha wewe wiyumvira ko biba byavuye kuki ugasanga nk'ibihe byaraguhuje n'umuntu ariko uwo muntu arakuvuye mu maboko kandi nta ruhara ubigizemo no mu ico gihe akuvuye mu maboko nta n'ububasha ufisi bwo kumusigurira uti buriya je nari umuntu mwiza canke buriya nagutegekaniriza ibintu vyiza canke mbabarira ntabwo nabigize mbibona mbabarira nta ruhara na rumwe nigeze ndabigiramwo ariko kubw'ibihe enjura umunsi umwe kazotahura yuko utari umuntu mubi ndabaza sometime abantu bari bakwiye kwitwara gute igihe we wari wizeye umuntu ariko muri ako kanya ugasanga muri ko muraca kubiri canke mwari mufitanye isezerano uko wowe bitahura yaba wowe turi kumwe n'abariko baradukurikirana wo kwitwara gute mu gihe umuntu yakwiyumviye uko utari kandi udafise n'ikinovuga udafise n'ubushobozi cyangwa ububasha bwo kumusobanurira uti burya ndi umuntu mwiza burya je ndakuvuga ko abantu dutahura ibintu bivanye n'ibyo dushaka gutahura twumva hari umuntu naho mubwira ukuri kumeze gute kudahuye n'ukuri ashaka kumva atigera yumva we kuri mukuri rero nico gituma muri make uko tworaba kose kandi tuba muri societe uko ba urizore gute uko kwishira hawe nyine gute utegereza kubonwa na societe pe importe umwanya umara wifungiranye umwanya nova kwa zino microphone nkacamva hano direct ntawe ndiho navugisha makamuca ibitoki nkaca ninjira muhira mu nzu nkaca nugara rimba nteka nkatekera mu nzu nkasura gusohoka mu nzu ngiye he ku kazi nkigira izo no komeye ngo sishaka gura n'abantu kugana n'abantu pe importe uko no bikora kose abantu barambona tuba muri societe hano hagutse naho nuba ndiko ndavuga no kurengana bugira umuntu akubona akaca hari abantu bakora bakabona ikikurimo rero mu gihe ugeze muri situation wewe uzi kuri umuntu mwiza mugabo kabuzi ko mugenzi wawe akubona kuri umuntu mubi ukabushaka ukabona ko ntacu uri bukore nta majambo akoresha ngo umusigure kuri mwiza ko atakabiki wawe hari n'igihe rero navuze ko ari igihe abantu bo batahura ibyo bashaka gutahura mugabo hari igihe na wewe bivanye n'uko ukoze bivanye n'uko ushaka kuba utigera ubona ko uri mubi bivanye n'uko wenyine ushaka kuba ukamubona ko wamuri mukuri kubera ko utigera wishira mu kibanza c'abandi iyo rero ugeze muri izo situation just sinkunda no kuvuga ngo nahuye ngo ndi mwiza ndi iki je fais il faut faire il faut gukora ibintu bituma wa muntu wenyene naho yo kwigira naho yo kwisamaza wenyene agaruka kuraba ivyo urimo ashaka kuca turuva ati kugira wa muntu ndi kumufata nabi ndi kumutara ukutari n'umuntu mwiza burya ibikorwa biravuga gusumbuka amajambo avuga kandi ibikorwa birakonveka umuntu gusumbuka amajambo akonveka uvuze ukuri nabonye muri rusange ari abantu bizera abantu ugasanga habayemwo ubuhemu haba kubizigiye canke abizigiwe muga sometime jewe hari umuntu genda kunda kuganira n'abantu bakuze hari umuntu yigeze kumbwira ati kera twebwe muri quartier utetse nyene waba utetse carazire ko umubanyazi wawe ntumugaburire
ati kera muri quartier nyene muri quartier nyene ntiwigenza nk'urushinge donc urushinge nigo rudashobora kumatana n'urundi ati wabwirizwa nyene gusangira n'abandi mu gasharinga ibihari byabonetse atariko kuri uno munsi hariya barajya biyugaranye kandi ntaco bishobora gutwara umubanyi arashobora kurara ubusa kandi nawe wafunguye ati ntaco bishobora kumugira. Sometime hariho n'abana basohoka ugasanga bagiye ku mubanyi bakavayo bakubiswe kubera ko novuga ngo ikibano camaze guhinduka bataha muhira hanyuma bageze muhira aho umuvyeyi yovuze ati bana banje mwiriwe he muvuye he umuvyeyi gahita bongereza ku giti kandi akabakubita mbega mwari mwagiye kugira iki yabakubise buhoro urumva. Rero novuga ngo societe iriko irahinduka cyane mugabo siko twari tunagakwiye kuba tubana. Umuntu niwe yihitiramwo ahaba, umuntu niwe yihitiramwo ivyajya, umuntu niwe yihitiramwo uko akwiye gukora, umuntu niwe yihitiramwo abo babana keshi abo bavugana, umuntu niwe yihitiramwo banakababi akitiramwo na banakabeza mugabo buri habarimwo kwihenda ntaco dukora Imana itakizi. Sometimes uzona arabera abantu bavuga ngo naka nimwe ne data kubera ko muba musenga hamwe umuguri ya mutazi na nyuri ya muhuye birawe ko mubwira ati mwaramutse mwene data wapi ariko uriya wo kuri eglise ugiye kuri eglise musengano sango mwaramutse mwene data mwiriwe mwene data mugabo Christian from nowhere ugasanga yamvuga ukoresha kuri bazibwe niberitira musengana si ukoresheje kuri Edi muhuye from nowhere mutazi nanyi cyo mumweje uti mbe wewe witwa gute mbe hajya wewe ubahe mugabo hari undi uvuga uti mwene data. Rero sometime uza gusanga bimwe mu byo twihitiramwo keshi bigirwa n'amaranga mutima mugabo Imana iba yaradutoranije ngo buriya tutarabaho iyo ibizi zotubako iyo ibizi abo tuzobana nabo iyo ibizi abo dukwiye guhitamwo nabo tudakwiye guhitamwo hari n'ivyiduhushisha byo kutugirira nabi n'ivyo tugirira neza kubera ko tutari tayari kwa accept iyo neza sinzi kico kintu cumva. Erega hari gihe hari gihe n'Imana ibona ko inzira zoroshe zo gushikana kuciza ushaka gucishamo wowe tari kuzikurikira ikacikure kukicira inzira. Rero hari gihe wicira inzira mbi ukazoshika hamwe imbere warasiragoriye inzira burya no mu buzima nuko tumeze. Hari umuntu wereka inzira akavuga ati jewe nzashike unsuzugure reka nipambanire kandi ugasanga nta gahunda mugenza we yarafi burya ibi byose waza ngo bitegwa niki yego hari ivy'Imana yagize iki hari ivy'Imana yaduhishije muri twebwe yani umuntu tumubona inyuma ga indari ntituzi ibyo ari byo muga pemporo tukumeze pepo two kwihisha uko kwihisha ugahisha wewe w'indani ari gihakura ari mwiza gakura ari mu bagakura bakakagira iki akimanifesta n'inyuma. urabona kera harabaye umugabo umwe Edi urana twakuze twumva ko ibisizi imwe bakabwira ngo ibisizi imwe byari ibintu byari bikomeye cyane byagiye abantu bitabana neza n'abantu urumva ariko ntaho kera rero habaye Urazi imigani y'igisizi imwe nawuciriyemo baduca imigani y'ibisizi imwe tukira abana twicaye je nigeze kuba ahantu twaba twamwikambi y'igipolisi nakuri ari muri abantu bazi brigade y'igipolisi ari mu ntara y'Ibitoki niho nakuriye. Musore we nandi ugomba kunyereka kuri umusirikare bya danje ariko ndakubwira nti calm down ubundi uzona nkuraho naje uzokubwira nafunze imfise nabanye nawe mugabo nafunze nigeze nkwana nabo. Sasa rero hari ukuntu rero haze abantu benshi rero igihe kimwe rero muhira baza gutunga umwana yari umunyengozi bamuhindaro muri rusange oya kwabaye kumushyira mu bandi bana siko muhindaro umuntu wahindara ukiyaragenda ndetse numva ko ari itunga buriya amatungo n'inyoni n'imbeba n'iki n'iki gusa navyo biharugwa mu vy'umuntu rega mu by'umuntu atunze n'abantu barimo
none baje kugira rosansuma byo umuntu atunze arashira urumva n'umuntu aba bitunze uri kuvyumva ivyo umuntu atunze n'abantu barimo oya ni n'amatungo arimo oya najya papa we ntabwo baza kurondera serugoninde inarugoninde uri kunyumva none papa we ntabagutunze lindira serugoninde inarugoninde uri kuvyumva baza kubaza umuntu ivyo atunze umuntu aritunga situngo rega biva ku Mana Imana yabwiye umuntu ati ndabiguhaye ubiganze ukuvuga ngo Imana yahaye umuntu amatungo umviriza nenda ubwira ikintu gihaye ndiko ndakubaza aka kantu wagatawe oya papa wawe na wewe ninde atangwe kubaho papa ni seruko muri rusasuma muri kaya rusasuma papa ni seruko baramubaza ati abana bawe ninde oya iyo bajugira rusasuma ivyo umuntu atunze par exemple bajya muri wanyu papa ati tugiye kugira rusasuma mwarojya rugo ivyo batunze babaza seruko bisobanura ko niwe waje kugira rusasuma by'ivyo atunze ariko wumve ngo abana ntibabashira mu matungo oya mugabo uri mu byo atunze Mana yanje none ntiyumva ko seruko ari umuntu ni umuntu cyane none ntibamubaza ati utunze ibiki nico kirundi gikoreshwa inkoko zingahe inka zingahe runyumva baca rero bamubaza ati ufise abana bangahe biwawe okay ufise abana bangahe biwawe yego ufise abandi bavuye hano abandi utunze abandi bana bangahe ico baca bakimubwira rero uri kunyumva ico barakimubwira kuko niba barabiwe utunze abandi bana utunze ni bana ako rero riko nashaka none je navuze gute savuze ati twaje gutunga umwana bisa ko twaje tuvuka yero munyengozi ako nyene yarazi ikintu bita umugani ego ibitito imishi yose twatuzi ko ku munsi aducira imigani ibiri rero muri we haruzuye ibintu by'ibisizi ibitito by'ibisizi bro hariko twicara sanga tugandagaje turi nk'abana 10 ariko ducira iyo migani n'ibitito y'ibisizi ukaca wimagine ko kumengo ni ibintu biri kuba ukararota vya bintu byabisizi imwe ko bakubwira nyine ko ari ikintu himeze ko umuntu mugabo nyine uwo gifata nk'ikintu ze nk'igikoko cyo bibandanyiriza urumva anje shobora kuba narimeze nk'uwo mwana nyene kabisa urumva rero uyu mugani yarawuzi pe ni ikintu kijanye n'ikintu bavuga ngo kugira iki kwizera uranyumva nyamugabo rero baramubwira ku mutumba bati uko biri kose umusaza ntuzigere no munsi warimwe uranyumva ntuzigere no munsi warimwe ugira iki utunga igisizimwe ati ko gutunga igisizimwe bishobora kuzokuzanira karambaraye mu bintu wewe utagize iki mu bintu wewe utaruzi ati buri ibisizimwe urushaho kugitunga ukakigaburira ati camara gukura kigaca comoka ati kandi kimaze komoka comokera iwabo wabi wanyu kikakurira biwanyu kandi ari we wakigaburiye ari we wagihaye izo nguvu ati rero ntugatunga igisizimwe uri kunyumva ariko wa mugabo aravuga ati nimba hageze aho nubaka urugo ama kivuze ngo ninza no mufasha nzorondoka none ko ntagira mutoya wanje canke mukuru wanje nzohava nsigira urugo ngiye gupagasa bizogenda gute uri ko ntahura wa mugabo ahitamwe kuja kurondera igisizi imwe ci wabo wabeza hahandi navuga ngo haba hari ibisizi imwe buri muntu wese atahura yuko bigize iki bitekereje arakirira agiha amata agiha vyose cari gishaka hanyuma wa mugabo amaze kubona yuko umudamu we yibungenze novuga ngo akeza kamaze kuba ibintu byagenze neza ya mugabo arakoranya ca gisizi imwe akoranya n'umudamu wiwe amubwira ati rero uri urugo nta mugabo ngiye kurusikamo ariko ngiye kurondera amafaranga ugunza ko bangiye kurondera amafaranga yewe gisizi imwe madame wanje aribungenze nagutuma kuvoma urirukanga nagutuma kugara kwirembo urirukanga ati kuko hari ivyo yahora ashoboye atagiye gushobora mu minsi ati kandi sinzoba mpari ati mbifurije amahigwe mufasona ati mutware wanje nawe ndakwifurije amahigwe uri kunyumva noneho umugabo yigira gupagasa
ntibitevye wa mufasoni aragira iki aribaruka amaze kwibaruka yibaruka amahasi yibaruka bukuru na butoyi hanyuma bukuru na butoyi ntibitevye nabo barakuze bamaze gukura basanga ca gisizi imwe kimaze imyaka caramaze kwisante yuko ari umugabo mu rugo kimaze imyaka samutime kigiye gutembera kizana ubufu samutime kigiye gutembera kizana agacupa samutime kigiye gutembera kizana utuntu mugabo wumve ngo nurugo rurimwe umufasoni ugo rugo arurimwo nawe yarusizwemwo n'uwundi mugabo kandi uwo mugabo iyari yagiye kugira iki yagiye gupaga site Chris uri kuvyumva noneho ca gisizi imwe kigatangura kigasanga wa mufasoni mu cumba kikamubwira ngo tora agacupa winwere kikongera kikisohokera noneho ca gisizi imwe cabona bukuru na butoyi bariko barakina udukino kica kibamanditse bukuru na butoyi muze hano imbere yanje mufukame ibi ni ibintu muzosubire kubikina zamukina ibi nibi gitangura kwa Afrika amategeko yacu hanyuma mu karere inzara iratera mu karere inzara imaze gutera ca gisizi imwe vyasaba ko gikubita amagendera kugira kigiriki gishobore kuronka ivyo kiri bugaburire wa muryango sometime kikaronka uwundi munsi kikabura mugabo burya bavuga ngo ingeso igiriki ingeso iraraba ntihwera kubera ko cari gisanzwe ari gisizi imwe nyene catanguye kugira iki catanguye gukunda umugore kurusha abana biwe ngo ntandakwanka gukundira umwana gitangura gukunda wa mugore cyane kandi umusanzwe mu bantu babana bari bagakwiye kuba bakundana mugatanguramwo kwa rukundo ruvuga ngo nko muri societe cyangwa ugasanga nko muri nkano muri company kanaka canke dufate no nko muri PJ Classic FM dukorera canke n'ahandi nuko mvuze muri PJ Classic FM cume ngo no mugani niho raba mugabo ni kameme ni muri society murazi ko ku munsi wa kabiri dutera igipindi tukabanza tukaganira gato hari giye bishikuri nk'ahantu ugasanga uravuze ngo je ngo ndakunda naka kurusha naka uri kuvyumva naco gitangura kuvuga ngo muri ico tugenda kundo no mu mama waba bana uri kuvyumva hanyuma one day gitangura kuza kiriyumvira ingene wa mu mama ashobora kubaho mwugo rugo atabonana n'abana biwe cyane ugasanga igisizi imwe kibwiye bukuru atebukuru genda usenye hama bukuru kubera ya connection afitaniye na butoyi agacagira ageze gisizi imwe kibwiye bukuru ati genda usenye kigaca kibwira butoyi ati injira mu nzu kubera ya connection iri muri ya mahasa bukuru ageze hanze ati butoya agaca sohoka akaca yumva nyine igisizi imwe naco kiri mu nzu uri kuvyumva agaca genda igisizi imwe ku mugoroba babana bazana inkwi donc bukuru akaza imbere kuko niwe yahawe mission haheze nk'akanya butoyi nawe agaca seruka agaca bazana ikintu bita imikoma inkwi zimeze neza cyane wa mu mama do please igisizi imwe gifise politike yo kwankanisha umuvyeyi n'abana biwe wa mu mama amaze kubona bukuru azenye inkwi nyinshi na butoyi agaca azenye inkwi nyinshi wa mu mama muri urukundo kubana ko yo gwariyongera mugasi yo politike igisizi imwe gifise uravyumva igisizi imwe kikabibona ati jana tumyumwe kugira ngo nibiburi butoya ze yitwa ikigaba none aka kabukuru niko kagize bino kagize iki gaciye gamagara butoyi nawe yigaragaje nk'umuntu mwiza kirimvira ama politike mugabo gutandukanya mahasa biranga endero kikavuga ati ewana inzara yarateye irifonge mwumwe canke tujye mwumwe canke irifonge ndahantu mvuge ko nagiye guhiga njane n'umwana umwe hamanza n'inyama ziwe ndazitare ku rusenge tuzoze tuvuvura ko gahoro hanyuma uwitwa butoyi nze mvuge ko yariwe n'igikoko uri kuvyumva kiravyiyumvira muga minsi yose kigiye kubigerageza bagiye guhiga ari kumwe na butoyi azabona bukuru nabakurikiye butoya akabararokotse kuko Imana rero ni Imana cyamara kuvuga ati uko biri kose tugende mu mwonga hano mu kabande guhiga ugasanga cyo kiruvuga ati turiko duhiga ubukwavu kumbe cyo kiriko gihiga inzoka n'imiburiburi nka butoya komagwe n'inzoka ukazusanga cyo kiri imbere cyane kabutoyi kasigaye mu ishamba mugabo kabukuru koko kabaje inyuma gahoro inzoka yazangugira ikomore butoyi ati butoyi irukiruka ngaho inzoka bukura kaba yahageze bukura gahungira ku gisizi imwe uri kuvyumva butoye gahungira ku gisizi imwe bukuru naho gaceza kayambira igisizi imwe ko gisizi imwe caca cica yanzoka givuga ati umusi aba bana batandukanye umwe arariwetu uri kuvyumva uri girihere amakuru y'inoto tuyaswagagura uri kunyumva noneho igisizi imwe kimaze
kubibona yuko abana bakivumbuye caciye kivuga ngo aba bana nibomoka bakagenda uno mu mama nzosigara ndamutunze nawe ari nk'igisizimwe kuko amaze kuba bakunda cyane kandi n'aba bana bafitaniye connection komakomeye abana rero bagiye kuragira bagatangura kuganira ati mbe burya papa yaroye ati we butoye warabonye papa ati wapi ati none turafise papa butoye ati buriya je mbona yuko papa wacu ari gisizimwe ati kubera ko urabona abari kumwe na mama ni watuzanira inyama ni wadutembereza ni we yatwigishije gutambuka mugabo bukora akamubwira ati jewe ndi kumwe na papa Prito ndi kumwe n'igisizimwe abona ko cidoga sometime yivuga ati dutaye hakiri kare ati hari uwundi mushinga nawe usanga gitinya butu ati none papa aramaja he uri kunyumva rero abo bana umunsi umwe baraturukije inka bagenda ahantu mu mitumba ya kure inka zigerayo hanyuma wa mu papa yari guca amafaranga nawe yararagiye aragirana n'abana biwe atabizi bahanigira neza uri kunyumva noneho nyabana bagatera inkuru nawe atazi ko ari abana biwe kuko urumva yasize umudamu we wafise inda abana bakamubwira bati iwacu hari gisizimwe kiratujya umutima mugabe ico gisizimwe kihora kija mu cumba kwa mama kikava mu cumba kwa mama kikazana inyama kikagira iki nyamugabo yatakimvira ati none nk'ibi bintu yaba biba mu rugi wanje ko nanje wanje nzinazi zigisizimwe izi nkuru aba bana turagirana bantera banumva neza umengo bavuga muhira sasa ni yaci ari kuvyumva hari gihe nyene numva uko ibintu biba ahantu kanaka bifise naho bihuriye na histoire yawe canke bifise mugabo ntushobore kudoma ku rutoki nawe ngo tori ivyo ari byo rero cagisizimwe carabaza babana iyo bacuye ati mwabonye ibiki ati twabonye umupapa w'inguvu umupapa mwiza umupapa aragira neza umupapa duha amata kurumva na wa mupapa urukundo rwatanguye kumuzamwo waba abana hari connection muri make y'amaraso connection y'amaraso na uzogombora mu buzima busanzwe hari umuntu ashobora kuguha igitumbura yari mu muduga yari mu muriro wa 180 awugabanije imbere yawe nk'imetero 5 aguhaye iki aguhaye nka 20,000 kandi ntimuzinanye ushobora kuba wambaye ibutura yigeze kwambara kiri umukene akavuga ati ino butura ndazi katamugwiza tunga yambara reka ndamuremere ndabeshe none urumva ko na wamo yes novuga gute na wamo papa uko biri kose amaraso arakwegana arakwegana na wamo papa joko harimo na connection y'amaraso hagati yawe n'abana bibi yes na wamo papa yatanguye kuvuga ngo uko biri kose aba bana reka ndabagira abagenzi kuko iyo bantera inkuru nk'izo muhira muga ntiyumvisha kari babandi biwe igisizimwe rero kikabaza ati mwabonye ibiki mwahuye n'ibiki haduwi muba mubana mon frère ariko ugasanga afise plani zi utazizi haduwi ariko muba mubana babana bati hari umupapa mwiza hari umupapa tuzanira ingi hari umupapa atubwira ati mujyame musinzira inkanda ziraba hari umupapa adufasha everything uri kuvyumva ati uwo mupapa abari hariya anye ku musozi kanaka uri kuvyumva uri kuyumva edi gucaga isizi mu kicekubira abana ati rero birasaba ko muzogira iki muzoje kuntembereza hahantu habo uwo mupapa ndabo wariwe igisizi imwe kigaca kirungikayo babana wa mupapa nawe inka zavuye imusozi zigeze mu mwonga igisizi imwe kikeraguza cari gisanzwe ari na kigufi kikeraguza ngo kirabe babana bagahamagara ati hari umuntu yaduherekeje ari hariya bwaka kabaga ati muze mu mubwire izina ryanje uri kuvyumva atari kari hariya hejuru wa mupapa nawe ati inka nimba ziri ku mucamo sindi buzisige kuko zokona kandi sindi buzisigire bana ngo ngende guhura n'uwo mupapa akagira amakenga wa mupapa ratangura kuvuga ati uko biri kose aba bana ni gwanje kigisizi imwe gitangwe kugira plan kikarungeka hano bana kugira ngo niyerekane kivuze ngo bano bana hamwe no basigamwe no mwonga kimaze kumbona kizoca kinagira kitanga ivy'umugore kizonyicira umugore kigomba kumpombesha ntigishaka ko ngaruka mu rugo kuko urumva abana barakuze umupapa ahize imyaka myinshi adasubiye muhira kumbura igisizi imwe muri ico cyumvisha ko umupapa yapfuye ari cyo serugo umugabo wagira ikintu kitari gwawe nticama kiri gwawe nyene rero babana basubiye mu igisizi imwe kica capurika amategeko itegeko rivuga ngo mugiye kuvoma
muzogenda muri ku migozi, mugiye ku migozi mugiye gusenya muzogenda muri ku migozi, niko hari metero ntarengwa. nta manyagisizi imwe gaca cicara muhira co kigafata ya migozi, nyabana bakirukanga bagize bararenga za metero gisizi imwe kigaca gikwega, bana barakomereka. urumva umuntu agukwega ku mugozi, umuntu yakuboshe ku maguru, sometimes urashobora kubana n'umuntu ataguha ubwigenge bwawe, kandi uwo muntu ari we wakabaye kuba umutunze, cyangwa umuntu yaragakwiye kuba hakubaha mugabo kubera atari igihe cawe ukareka kakugirira iyo nabi, bana barakomereka n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero enjour cyagombye rero kubikora n'inzigo, babana bavuye kuvoma gihita kibwira butoyi, kuko bucanka butoyi cyane, kirambwira ati fukama, kigomba kumuca izosi kugira ngo bamuteke bamufungure na nyarige n'inzara yari ihari. Bukuru arirukanga cyane, arakinagira, aragenda arabwira wa mupapa ati nyamara tukubona nk'umuvyeyi wacu, waratugaburiye, wadukoreye byinshi, ariko ibibazo dufise muhira ni byinshi cyane. ndakeka butoyi uno munsi araratetswe mu isafuriya. Nyamugabo aravuga ati uko biri kose nagiye gupagasa canke nagiye iyo bamfata neza n'amafaranga ndetse ndayaronka, nibagira umuryango wanje. Nyuma yo kwibagira umuryango wanje, nimba hari uwemeye guheba ubuzima bwiwe, umukobwa yataye se na nyina akemera kuza kwiyunga nanje, nkamusigarana imbanyi, abana bakaba bakuze, abo bana nkaba ndababona, nkaba niyumvisha ko ari abi wanje, bikananira kubibabwira, nuko haheze igihe kinini ntatashe imuhira. Reka rero ntahe. Nuko wa mugabo agize iki, agize gutya, jana na bukuru muhira, arasezeranya mu papa ahantu yaca amafaranga, bafata akayira be na bukuru berekeza hehe, berekeza imuhira. Basanga no kuri gisizi imwe cahindutse, ku gisizi imwe cari cikanze ivyabaye, nticariye butoyi, igisizi imwe nicana ciza, basanga igisizi imwe cakoze umunsi mukuru kugira gifene wa mugabo, kumbe bukuru nawe yavuze vyose. Donc igisizi imwe coco cari cyamaze gutanga n'igiturire ku mutumba, abashinga ntahe n'ibindi, bugi giturire nticaje kuva vuba, ni cakera. Urumva ebana igisizi imwe capanze akarere ku buryo wa mupapa tawe yari kubihera. Mugo umupapa mu nzira yaravuze ngo buryo ushobora kubana n'umubi ukamwisha ko nawe utari mubi, urindiriye umunsi wo kugira wo kumukosora. Uri kunyumva? Wa mupapa ashitse no kurarajya, arafungura, aravuga ijambo. Umudamu ariko ntiyigera twenga kubera ivyo yari yarabonye, kandi umudamu burya abadamu bo baragoye. Umudamu we yumvisha ati sha iyi myaka yaramaze yose yarafise wundi mugore. Uri kuvyumva? Sometime rero abantu bafise abagore canke bafise abantu bamaze kuba bubaka, nabo nyine hagiye bafise ibanga rikomeye. Umudamu yizera ivyo abona. Ubona ubwo ugenda ukamuzanira diama cyangwa ukamuzanira ibikomeye, wewe atakubonaho hafi yama akwikeka. Uri kunyumva? Mu buryo ubu canke buriya yamafise uko kukwikeka, ariko nyamupapa aravyihanganira, aramubwira ati rero n'ababanyi bambonye, kuko mupapa avuga ati abana bazonsurira, rero n'ababanyi bambonye, jewe naragira inka narima, nta birebire no kuri narimwo, kandi nezerewe no kukubona. Mugabo kubera ikitorotire wa mudamu yagiriwe, ntiyigeza twengera iryo joro. Uwo mupapa ntiyigeza avuga ukuri ngo amubwire ati gisizi imwe cankoreye ibi. Deje uwo mudamu yabaye to nabonye ivy'igisizi imwe gikoze umunsi wo mupapa ataha. Mugabo umupapa aravuga ngo ni gari uno munyakibi natoye ari umwana nkamusigarana urugo, yanyononeye umudamu akaba yarahindutse uko, akanyononera abana, akabarema mu kubajya umutima, nijyari nzomwishura ikibi yankoreye. Mu papa ariyumvira ati hari igihe mu gihugu izuba riba ryatse, ati ku mugoroba ugasanga hariho n'ubushuhi, ati rero nico gihe cyo kubaka inzu yindi atari no nzu mbamo. Nyamupapa acatangura kubaka inzu y'ibiti, arayubaka gahoro gahoro, agisize mu kitavuga ati sha we wararongoye abana bawe narabareze, ndibaza iyo nzu uri kurubaka ni gwanje. Uri kunyu? Wa mupapa ati inzu ni gwawe. Ariko wa mupapa arabwira bukuru na buto ati umviriza, umunsi umwe nzova muhira ntahi mugoroba, kizire ko
muzigera muryamana n'ico gisizi atari kino nzo ndiko ndubaka sigwanyu muyigemwe murayijemwe ku murango mugabo mwijoro uzoba umuziruziririzwa ntimuzigere muryamana n'ico gisizi yanzira hera ca gisizi imwe gitangura kuja kuresha kikaresha abakobwa beza gitangura kuza kiranyonora wanashima amatungo ya mugabo yagiye gupagasa wa mugabo aravyihanganira kandi azi kari kumwe n'igisizi imwe camwononi urugo cishe imitima y'abana biwe igisizi imwe cononye byinshi ivyo byose aravyihanganira igisizi imwe samutime kikanaza wa mugabo atari kavuga ati byose nivyi wanje wa mugabo akavyumva ariko ababimubwiye akamubwira ati hajyaga mbesi wawe naha kijya gisizi imwe wa mugabo akavuga ati none je muranza ati imyaka yose ntahora ngani mwabona yuko ari wiwe nyene ati nivyiwe mugabo wa mugabo ariko arategura system wa mugabo rero acagenda ku kabutike kwa Hazardiro Masa agura ikibiriti kimwe c'ubwampi mwijoro muzi umwe yitaye akorokezamwe amacupa abiri aravuga ati gisizi imwe no munsi kirasinziriye reka nkora umuti yanzu yari yarubatse y'ubwatsi ayidomeka impande zine akubita urumenyetso aravuga ati mana mushobora byose amaraso ya kino gisizi imwe ntuzoyamparure ko kirahiye kabisa karahaye yanzu rero itanguye gufatwa gisizi imwe ko yako cari caramenye kujya amafaranga kitaruhiye igisizi imwe ko yako cari caramenye gukora ikibibi kija igisizi imwe kubera ko cari caramenyeye kurenganya abantu igisizi imwe kubera ko cari caramenyeye gukora amayeri bigakunda igisizi imwe kubera ko cari caramenyeye kwiba kubesha nibindi uwo munsi wari wageze ewa gitangura kwihindukiza hano hari ubushuhe urumva inzira ikirasha ewa ibiye byatsi byakoroka kabisa igisizi ngaba ati mana mushobora byose izi ndoto ndiko ndarota ndi mwijoro kandi ndi kwisi nizahe cyo kigegera ni ibintu kirota kumbe inzu kabisa ni nyamupapa acahamagara umudamu wiwe acahamagara bukuru na butoyi yanzi imaze gufatwa fresh cagisizi imwe kimaze kwikangura kibona kabisa inzu yamaze gufatwa nta naho kiri buce hejuru n'umuriro mwinshi nikiri busokokemwo kandi nibiti vyonzo vyamaze kuba bifatwa gitangura rero gutabaza ati butoyi kirihenda gitabaza wa mwana kitakunda kirihenda ho gutabaza basi bukuru cengo gitabaze wa mugore gitabaza ati butoyi wa mupapa na waranuma nabwete butoyi ntiwumva ko igisizi imwe kiriko kirasha kandi kiriko kiragutabaza ati jewe ntango umva mvise zo kwinjira mwo wa muriro urumva genda mutabare butoyi bimwe yari yarahuze vyose ati curaza ibintu cankoreye ati curaza kunuko kandi butoyi yari umwana oroke ushobora gukora ikibi umuntu umwita kari umwana akavyigumizamwo ntafise yo kubivuga uwo munsi kiriko kirasha wa mupapa cahabwa ukuri nyuma yo kumva butoyi avuze ibintu vyari ku mutima vyose wa mumeri naho caravuga ati yo ati nanje caraza mu cumba kikambwira ibindi nibi kikanzanira inzoga kikankubita amakofi atari ku naravyase ndihangana ndagira iki umutima w'umumama urabohotse bukuru nawe ati nanje cababishiye uko kinkunda mugabo narabona ko kigomba kujya butoyi urumva ababanyi bo muzi kumva izo ntahe baravuga ati kumbure adowi twari tumaranye imyaka nk'iyose tumwita serugo sije no hahera umutima w'umumama urabohotse umutima wa bukuru na butoyi burabohotse umutima wa bukuru burabohotse n'ababanyi bamenye ukuri k'ico gisizi mwatari ico babarawo nuko rero sije no hahera we ico gisizi mwe cigize babara ego gahunda ni twakira abantu hariya ku murongo wa telefone